yaraje ambwira ngo igete hewe ndabona utarasama ndabona arashinya kingahe ibiri n'inusu yari ibiri nk'ibi arahishurikwa nyene birakomera nanje ndamurahaba amera nk'ubunyibukije yego sindasama nta mwana mfise ngo yareka kumbarira haro n'imyaka 3 niheze ntoya mugire mu gukwira yego uraze ndakubwira ngo sibi twakutu sibi ige sibi twakutu he mukobwa oya angirira ivyo gashinge mwantumyiki ngoya sibi nze dusubire guhura udafise umwana ukunyene nta mwana uravyara murindiriye iki murindiriye iki vraiment twama tworoshe ndamwihereze nanje aja mu mubiri nja guhagarira umwana wanje ataraza abo bamuvuga nabi nibiki turabana mukije mwese abakunzi ba Shalom TV mukoma dukurikirana n'umusimana yatwongeye kugira ngo tunezererwemwo murabizi ko twama tubakorera ibiganiro vyiza byubaka imitima yanyu umunsi turi kumwe n'abashitsi imbere yacu basa neza ahubwo baranasa baberewe reka tubahe kaze batwidondora imbere ko dutangura kaze. murakoze cyane ndabaramukije akazina nitwa Lambert ntisinzira mu buzima bwa misi yose sanzwe nkora ibikorwa by'ubwubatsi mu ingénieur en construction yego nibaza ko bikwiye murakoze merci nanje nisinzwe yibagira Ernestine Igete ndubatse muri wakanye turubakanye sasa hama eko nanje ndakora nishira hamwe ridaharanira inyungu za politiki hama eko mbangaya nyene mu Nsanze. Good, murakoze cyane je nazo kumwidondora kwiye murakoze gose abatumire bacu rero turafise ikiganiro tugomba kugirana ni iganiro twizera ko kiza kubanezereza abantu muko macumviriza que ça soit ma couple que ça soit imiryango abubatse cyangwa ariko barabitegura turafise amakuru tuzikorera cyangwa atari muratubwira byinshi kuri ivyo tukaba tuzi ko muri umuryango nivyo hanyuma nkuko abandi bantu bose bigenda iyo bashinze urugo umuntu aba yiteze umugisha w'umwana umugisha w'ikibondo mugabo twarumvise ko mushobora kuba muri umuryango canke couple yaronse umwana un peu tardivement canke guteba sinzi ikiringi carico kuko hari uvuga ko umwaka umwe aba yatevye amezi 5 aba yatevye imyaka 2 aba yatevye ariko biri kose mwarose ikibondo haciye igihe sije ikiganiro cacu rero ko bariko batwumviriza za kubihagaze ngaho iyo nkuru niyo bwa mbere hanyuma mbega ico kintu mwacakiriye gute sinzo utangura wari yongera baravugana tangura okay yego iyo nkuru niyo nivyo twaragize ubugeni bwacu kuva mu mwaka wa 2016 tariki 30 z'ukwindwi uyu munsi turi mu 2023 numva ko imyaka igiye gukwira indwi mu minsi iza umwana wa mbere twamuronse mu mwaka wa 2020 tariki 29 z'ukwa gatanu kuvuga ngo hari yagiye guhera imyaka 4 numva rero ko imyaka 4 simike uvuga ko yasamye byose tumaze kurenza imyaka 3 n'igice yego numva rero twaratevye n'ivyo umugabo
ibyo bintu ntibyaduhungabanije. Ndaza gutanga impamvu imwe jewe yafashije mu minsi ya mbere tukigira mariage. Harabaye ikintu kidasanzwe muri ubuhe buryo. Ubundi turakijijwe, turi abantu b'Imana, hanyuma rimwe na rimwe haraho Imana ikuganiriza ku kintu kanaka ukacumva. Mugabo ico gihe jewe ntaco Imana yambwiye na kimwe ku by'umwana. Turi ngaho ubuzi ko ushaka kumuronka, hanyuma haheze iminsi mikeya tugize mariage nk'inyuma y'ukwezi kumwe, twarose abantu benshi. Jewe novuga ko ari benshi kuko bararenga 200 baduha ubuvugishwa, bakatuzanira profesi. Ukumva umuntu arakubwiye bite, ni sawa madame ari bungenze, oya wangu byitegurire ni vuba, kubera umuntu arabirose muri iyi minsi ngo Imana yarabimbwiye. Okay, Imana ishimwe, Imana yarabimubwiye mugabo je ntavyambwiye. Uwo n'umugenzi. Hama akazi wa kabiri akambwira, akazi wa gatatu akambwira, n'uyu bakamubwira abagenzi biwe. Aho nagiye kubonera ko biri byabaye byinshi, n'umunsi nabibwiwe n'umuntu wo kwibutike. Rero n'urwana umuntu atari umugenzi, tazinanye, tutamenyeranye, twari tuzinanye nk'umuntu akunda kugurira ibintu ngaho. Yarazi ko mperuka kugira ubugeni, hanyuma nza numva mbwiye ngo naraye ndarota mwana usa umwana unaje kubibarutsa. aho hari igihe ingana gute? Haraje nk'amezi abiri mugize mariage. tugize mariage 2-3. Nja ndaza muhira mfata kandi ko kuvyumvira ndavuga nti byari byose ibi bintu birafise ikintu bishaka kuvuga. Hanyuma bivanye n'uburyo nari mbanyemo n'Imana mu myaka yahera, uburyo nari maze kumenya Imana mu byo nari maze kubamwo, nari yumviriye nca ndamubwira madame wanje nti ibi bintu ntibisanzwe. Ati ushatse kuvuga iki? Ntibisanzwe kubera yuko mu bisanzwe kuronka umwana wagize mariage si ibintu byasaba profesi. Nimba Imana yahisemo ko abantu benshi babibona mu ndoto, bavyumva Imana ibibabwira, nibaza ko Imana iri kiradutegura mu mitima, twebwe turashobora kuronka umwana dutevye. Canda muha akarorero ku bindi byari byarabaye kera. Burya wumvise Imana ikubwira ngo ndi kumwe nawe, humura, samajambo ikunda kukubwira kenshi yatakibazo na kimwe ufise. Ikubwira gutyo kuko ishobora kubibona ikintu cyo guhungabanya, hanyuma ikakwibutsa ko iri kumwe nawe kugira ngo ntuhungabanye. Rero ibintu ibwira abantu bose, nibaza yuko ico kibazo tucitegurire. Hanyuma rero acambwira ati okay, reka tucitegurire. Rero mbonye umwaka uheze, ndamwe nti bibuke bya bindi nakubarira tukigira mariage ntibizoduhungabanye. Nuko rero twavyakirije ku ruhande rwanje, kandi nibaza ko ari cyo kimwe, sinzi ko ari cyo yakongera. Ibikuze yavuze byose umushinga ntahe wanje byose nuko nyene ukuri dufise ni kumwe. Hanyuma nta kintu kinini mbona no kongerako. Je umwana kuba ntashitse mu rugo ndamuronka nukuri nivyo sinashitse ntwashitse turi umwana. Hanyuma ayo avertissement ku kuntu baza kutubwira oui baraje barabitubwiye. C'est selon l'expérience ko twa dusanzwe twarabonye Imana aho twari twaravuye gushika aho twari tugeze ico gihe. Niho havuye iyo conclusion, havuye ambwira ati igeti umenye nta muntu yozana akubwira ngo rema atakintu kibi urimo canke yabonye ko kigira kigushikira. Ati rero Imana yitangira ibihe byiza bibi, hari ukuntu Imana iza ikatuganiriza. Ati rero aha aye nukuhagabira. Rero uko yakubwiye ni kujya nyene niko kuri nanje mfise, kutampungabanya byavuye aho ahanini. Murakoze cyane. Jean Chingira akabazo. C'est vrai murubatse mu ntango atanameza biraciye professeur tangura kuza mu gihugu kibondo niki.
umushinga nawe yavuze ati bivanye na relation umuntu yafitaniye n'Imana je narumvise ko ari ubundi butumwa butajanye no kuronka umwana ariko avant gushika ngaho nagomba nce mbaza yego nivyo muragiye hamwe muravuganya muti twitegurira ikintu peut-être nivyo Imana yabaprepaye mugabo avant ça nagomba kubaza mbega muri fiançailles yanyu tugadusubiye mu rugendo rwa n'ibindi est-ce que ivyo bijanye n'uruvyaro byari ibintu muganira bishika mukaganira est-ce que mwarigeze umunsi umwe muganira biraca mati bihamwe tutoshika turonka umwana vyo genda gute canke sincèrement Jenny waze ko tutabivuze hamwe twarabivuze si sujet twagize sujet nini ego si ikintu vraiment twavuze cyane ngo muvuge ngo twaricaye turabivuga nawe ya ntabyo twavuganye ko twarakundana twashaka kubana ntabyo twavuze ko cyane par contre ndibuka ko umunsi wa mbere dushitse ngaho mu nzu nimba nibuka neza yarambwiye tugishika gatoya ambwira ngo mbe kuvuga hamwe turonka umwana vuba ibyo ca bigenda gute cyangwa nibuka twako namubwiye ibyo byose impamvu twagize mariage sugira tuvyare twagize mariage ko dushaka kubana nico kintu ca mbere turashaka kubana turakundana twashaka kubana tube kumwe tubane twubake hanyuma Imana yabikoze hanyuma harashobora kuvukamo umugisha w'umwana Imana ishimwe itajemwo je ndazi ko atabana ukora kandi nibaza ko nawe uzi ko atabana nkora tuzobana tunezerana hama dushima Imana yego good merci Imana yabateguye niko no uvuga vraiment Imana yabateguye professeur Yanje wowe Imana yakakwibira wumbuye uti no kuri vraiment Imana ahira tuganirije urumva hariho kubwirwa mugabo hari na realite y'ibintu realite rero ngiye irashitse kwezi kumwe 2 3 4 5 6 8 umwaka hariho realite y'ibintu est-ce que realite mwayakiriye gute canke madame akibikubwira ati Imana yatuganirije peut-être twiteguriye ikintu aje ukemeye uti kwa jina la Yesu akikubwira tutarashika kuri realite kwanza akikubwira ati no kwitegurira ikintu est-ce que warumva byakiriye ko ari nka message Imana bahaye canke wavuze ati ngira ngo n'utuntu gusa tuguciye mu vraiment umwanzi zo murongo jewe mu rugendo nari maze gwagakiza gushika ngize mariage sinari menyereye ibyo shaka byose Imana icibima sinari menyereye ico nsavye icimpa sinari menyereye n'ivy'inzezeraniye ubwo nyene icimpa rero hariho souveraineté narayimenyeye ko kubu ambwiye gutyo oye ngo seroje uko ntahura lo message numva tuzohava duteba namubwiye nti jewe cangora gica carangoye catuma ndira nidirira Imana ngo ngire mariage ntikwari kugira nzoronka umwana ahubwo kwari kugira nteguraho umwana azoshikira kwera jene narakomerekejwe n'ikibazo c'uko navutse ndi umwana atavukiye mu muryango wa papa na mama jewe papa yari père inconnu hama cari nakuze ari gitutsi umwana w'ishushu bagashaka gutuka ingeso za mama wawe hanyuma jico nagwanira mu giseribate nkiri umuseribate ntarubaka navuga nti man nihagira ko ngira mariage nihagera yuko mva mwinosi nzove mwinosi atamwana wishushu navyaye hanyuma kugira ngo bikunde yuko ndamuronka atari wishushu nuko ngira mariage rero ico naririra jewe ntikwari kugira kuvyara umwana je kwari gutegura urumva je numva umenga ntegeza kuvyara ivyuko mvyara sinabikekeranya ivyuko nzoronka umwana sinabikekeranya ahubwo navuga nti jewe ma responsabilité d'abord nuko ngira mariage légal hanyuma nkashika mu rugo hama rero ibindi byose iyindi dossier izoba traité mugabo nashitse mu rugo rero ibyuko yoteba canke akanyaruka jewe nticari cyo kibazo je kubusanzwe ibibazo byanje byari byararangiye gusimba nkava mu bukumi nkagera mu rugo biciye mu mategeko igitutsi natutswe nkaca mbona ko umwana wanje hazozira hose kameme ntaca azotukwa
je numva tangorane dufitaniye nibihe byo guteba no kunyaruka yego voilà merci mugabo rero ngiyo reality iraje ko niko wibaza kibikubwira ngiyo reality iraje wa mwakurashitse ntanagakacira mbere nk'abarundi mwaka n'usuraje ko bavuza vya fronte ico kintu bavyakiriye gute se twasingira ngo ibihe byo kubiganira ko byace biboneka jewe ndavyibuka haheze umwaka oya imbere y'umwaka muri inyuma ya mezi batanga kutubwira baje kuza baratubwira ibintu barose Imana baganiriza ndibuka ko twicaye mu cumba je n'umushinga ntaye wanje turakiraba n'amaso abona turavuga tuti ibyo kwihumiriza reka tubireke muga tugikanure tukirabire hama tukiravye twe twasanze nta kibazo dufitaniye nuko azoza kare canke ateba hanyuma turavugana tuti ariko reka dusenge kubera benshi turumva bibaremera hanyuma umwe wese asenga ukwiwe kuko ivy'agakiza surufatanamende hariho ukuntu wewe uvugana n'Imana yawe kuba turi umugore n'umugabo ntibisigura yuko ca twemeta ku mahonda amwe n'ivyo vy'imwemu umwe wese arafise akayira kiwe acamo kuko n'Imana irafise uko ivugana n'umwe wese ubwitwe kiwe rero ndibuka ko je hari isengesho nasenze hanyuma nawe arambwira ati ico kintu nico iryo sengesho navuze ni Imana mu rugo kenshi iyo habuze umwana biremera umugore gusumba umugabo ndakwinginze nk'ikintu kimwe jewe uzutwara ubwenge ubwo mfashije guharura nkamenya guharura imyaka ubutware ndakubwiye jewe ubutware sinze menye ingene baharura imyaka simenye ingene bamaze amezi batararonka umwana uhora wumva ngo twamaze amezi ngo twamaze imyaka untwara ubwo bwenge imyaka izihere ntayibonye nuyibona nutuntura mu mutima nogira ubwo bwenge nohava nihebura nobona abandi bana novuga ntiyo mbego wanje azoza ryari Imana ndakwinginze ungirira ikigongo untabare yowe yarasenze avuga ngo ico natinya nico canshitseko jewe untabare rero ico ndagitinya nikize kinshikeko apa nicuko ntazoronka umwana canke nzomuronka ivyo bihe umuntu amara bikamuremera ubimara uburemere untwara ubwenge sinze nigere ndabimenya hanyuma jewe uzoze kunyishura ntamenye ko haciye igihe nze ntangarire hamwe n'abandi igihe bazifata ku muntu nanjye ndifate ku muntu ati mbega ico gihe cyose warakirindiriye uzuntabara Imana uzo gukora uhoraho yumva isengesho ryanje niko vyageye hama mushinga nawe wanje umwe wese avuye mu gakwankiwe gusenga dupartaja ivyo hanyuma mbwira iki ngo ico ndakwemereye ngo nicakindi nasezerana kuri mariage ngo hamacaka cyo kuri mariage hariho ivyo umenga nasubiramwo nihuta urubanza ruhere ubu rero reka ndabisubiremwo neza aca asubira kubisezeranira yuko azoba fidele hama ntitwahujwe n'abana hama carambwira ngo hari ijambo yambwiye ngo nibaza ko tutaruta abarundi bavutse imbere yacu bise abana babo bahavyara Imana nibaza ko bari baragendereje baragerageza basanga kandi kera basenga kiranga bagasenga ibiki mu nyuma mugabo bemera Imana rurema Imana nzima uhoraho Imana yacu mugabo baravuga ngo havyara Imana iyo bavuga ngo havyara umuntu byari kuba bitwari ko havyara Imana c'est pas notre dossier à traiter twebwe dukenyere dukundane dukenyere twubake umwana azodusanga hageze acarambaza ngo uri satisfait ndamubwira ntego jewe vraiment nta sezerano namusezerani mugabo ngira nawe yari karajwa kuri kote yuko kuri reality asanzwe azi kenshi iyo umwana atevye kuza umenga n'umugore yabacura umenga yatevye muri ateri ukuntu murendisi sincèrement rero niho abimbwiye uko candumva ndaremye acambwira ngo mugabo hari ikindi nasenze jewe acarambwira ngo fukama ngaho ndafukama muri chambre aho nyene twari tuni aransengera ndambitse ku biganza aransengera aransabira umugisha wo guheka hanyuma mugaca acarasenga n'ikindi man
inda ikoroka turayazi twebwe ntituzumva iteka bimwe abarundi benshi bavuga ngo nta niyakorotse twebwe ntitukeneye kurinda kuvuga ngo ari yakorotse kuko si iteka turiko turarondera irisumba iryo wowe uturondereye ivyuko umugore wanje yorinda kuzoruha ngo kugira ngo azaronka ngo ico avuga ngo basi yarakorotse ivyo sivyo urazomuduha ari muzima kandi utanamuhaye habura urwanko twaba dukoreye byinshi naho tugeze c'est pas par mérite c'est par ta grâce. Rero ahedire ku nsengero uko je ahubwo canizera yuko nta nindi zokoroka nta nizokoroka hanyuma je vais attendre ahazoshikira ntaho nzi mugabo ico nzi ni kimwe nuko jewe nta ndi zokoroka nkiri mwino nzu turayisengera iyo nzu dusabiraho umugisha hama biba biraheze nta bindi nibuka. Monsieur ego antuka ibyo byose avuze nuko byagenze hanyuma ikintu je nibaza ko gikomeye muri byo ni iki twavuze twasabye Imana kutaremerwa n'igihe sinzi ko mwumva ko mu bisanzwe hagumaho ko twari dufise ivyizigiro bivuye kuri ca kindi twumva mu ntama twagumanye ivyizigiro ko igihe kimwe umwana azoza numva ndi convaincre mfatiye kuri vya bindi babantu batubwira ari benshi batandukanye batazinanye batavuganye ndavuga nti je numva communication yari yayindi Imana yashatse kutubwira ngo nimwabona bitevye ntimuzongire ubwoba ntibizosiba ico rero caratugumirije umutima kabisa hanyuma kurindira umwanya rero wo kurindira niwo twasabiye ngo uduhe imitima itekanye ntibituremere ego antuka kandi n'ukuri ico twasabye Imana yarakiduhaye itwaremerewe n'umunsi umwe antuka nta munsi umwe nituko turabivuga turi kumwe arabizi nta munsi umwe twapfukamye turira Imana n'ukuri vyatevye eka jewe naguma mbona umenga ntaracegwa kweli ntaracegwa kuko mbona hariho n'ibindi byo gukora tugifise turi babiri turashaka byo gutunganya ataraza yaguma mbwira ngo ntacyo tumujyanye abana je mwana ntacyo tumujyanye si imigambi yacu azoba aje kureyagiza kigeze biribwa mu gihe gikwiye kigeze Kristo yapfiriye abatubaha Imana namwe ni gihe gikwiye kigeze nukuri azoza yego murakoze cyane nagomba kubaza surtout madame bon abadamu sikuva ko papa nabo dafisigisha cy'abana mugabo abadamu nabo beaucoup plus bafisigisha cy'abana ariko hariho utuntu tuza nk'inkorerezi nagomba kubaza igeti nyine yavyigendejemwo hariho urungano rw'abantu mushobora kuba mwagiye ubugeni rimwe hariho urungano mu nganya imyaka bamuzamva ngo nakayavyaye tuje kumuraba nakarabatiza umwana canke c'est pas moi aravyumva umwana we afise anniversaire quelque chose comme ça tuntu menga ni nkorerezi ni nkabuzosa na mu ngana mwariganye tusa est-ce que nta narimwe ivyo bihe vyigeze bikagenda kuramutsa umuntu mugabo agatima kagakubita timana après 2 ans 3 ans arandi ne kuba mpetse umuntu mu ngana vyayi wa kabiri nta utwo tuntu ntitwigeze tubu tuntu tw'inkabuzo kuri wewe urakoze gato kwa muganga nibaza ko ariho nohera kuko niho hamfashije gestion y'ivyo bindi après 2 ans twaraganiriye n'umugabo wanje bivanye n'ijambo ry'Imana twari twize uwo munsi ntabyo nibuka cyane mugabo yarambwiye ngo il faut être responsable de soi rero nibaza yuko bivanye n'ibyo twatahuye ukunuku twoja kwa muganga kuko turashobora kuguma ngaha kubera ignorance ugasanga twaratumye umwana ataza hari ikintu cyari gukosorwa à notre niveau mugabo tutakosoye hari après zinane 2 ans 2 ans zari bwakwiye 2 ans zari bwakwiye nyuma y'umwaka n'amezi twaragiye kwa muganga hama tugiye kwa muganga umuganga aratwakira turi babiri d'abord twajanye hama mugabo haje mu bintu yatuganirije aca tubwira ngo reka ngo mbanze ntume madame ama examen gufite ngo muri processus
ngo tubanza gukorana na madame ngo hanyuma rero le monsieur akazoshikirwa ubwa kabiri duhejeje kubona yuko kwa madame ya pas de problème de blocage. Mugabo avyumvirije turi kumwe acavuga ati reka tubanda tuvugane na madame. Cha turasohoka hanze. Hama carambwira ati ngaha hantu tugira duhendwe. Ni kubera acavuga ngo iyi ntagira je nibaza ko atagira tuvure nk'umuganga. Ngira tugira tuvure nk'umurundi. Kubera ubugumba buvugwa mu Burundi wacu cane cane twebwe aho duherereye ubugumba buvugwa ku mugabo ku mugore si kenshi wumva umugabo babumuvugako. None je namwizaniye hanyuma siwazo turihira amafaranga ahubwo nitwe tuzoyamuriha. Ntitwamubwiye problème financier iyo dufisira turaba ntimuraba. Twaje twese ngo atuvurire hamwe. Aci yatangura ibintu byo kutuvangura. Ati rega urashobora kuba ufise ikibazo cotuma udasama meo sinaje nkaba mfise kandi nico nikindi kibazo mugabo ni yaheza gutora ingorani wabo urumva ko atazirirwa arabandanyi wanje none wumva umunsi umwe ntazo hava ngeragezwa nkavuga ngo igete niwe yazanye ibibazo ibi bintu byo kutuvangura nibiki twizananiye ati ibi bintu ibi aha nta mpempa arimwo twitahire burya ntitwasubiye inyuma kumusezera ngira ntubaracyarindiriye reka kuvuga rero tugeze kwibarabara acarambwira ati urazi ndakubwira je narigeze kumva intare y'abandi bantu bari baratevye kuronka abana mugo umugabo asoma ahantu havuga ngo muri ubwo bwoko ngo nta ngumba zizobamwe ngo natwe turi muri bwa bwoko ati mbega ubundi twe twagomvye yuko a notre responsabilité hagira igikorwa ubu araje kutuvangura ntidushobora kumuha ikibanza dutahe hama muri twebwe nta ngumba zirimo twe twarakijijwe igitandara cyacu kirakomeye hama Imana yadukoreye byinshi hanyuma umwana sico kintu gikomeye izobiduhaye bugimaze kudukorera byinshi umwana ntidushobora kumuvuga ko ikintu kuko nawe tuzi umugabo gakize yaduhaye ico kamaze kutwamira ni kinini gisumba uwo mwana tutazi kwiyomva au rentre à la maison byaherenga hama ivyo biba biraheze mfata ko kantu ko jewe burya sindi ngumba hanyuma guteba ntibisigura ko utazovyara hanyuma mu buzima nsanga hari ibintu byinshi nkirindiriye rero icyumwana sishuza kiza gitera uruhagarara ko msi umutwaro w'umwana wovamwo ibintu byose byo birangiye abanamba hari hico rero mwari mbandanije hari ico mwari mumbajije ngo uravye abagenzi abo mwiganye abo mwagire mariage rimwe ingene wasanga baronse abana inyuma y'umwanya mutoya hamugasanga nawe nduraronka ngo mbega ngo ntivyakwafecta ngo byagenda gute personnellement ntaco vyangize hama ababaronse nkabimenya je vraiment kubakeza sinumva ko bimva kure numva ari umugisha wabo hama kandi sinategura ikadongo ndayimushire nko kuvuga ngo reka kugira ndamushire babone yuko ntababaye nihishe oya wona n'abafise umwanya n'uburyo naragenda wo ntafise nawe nta kibazo vraiment aho ndonkeye dimo impundu ntibungwa ico nayo ndakizi hama kuvuga ngo none ngo ko bansize bo bari ko bararonka niko ndaronka aho ndivugira jewe abagenzi twiganye si bose twari tugeze hamwe nubundi bari basanzwe bamwe barantanze kugira mariage kuntanga kugira umwana rero sivyo byoca bicika urubanza runini hama hari abantanze guheza amashure n'uyu wenye n'ubwiwe yarantanze guheza ndubura nawe akamenya by'ibyo abagenzi nari narabibonye kera ko tutagendera hamwe rero urubanza vraiment ntigwari kuza ku mwana komsi nivyo bitanguye hariho abasize hariho abo nasize abo twoba tugeze hamwe ntabonzi ego hanyuma ntagombye gushikuza ryasengesho
mana untabare ungirira ubuntu umara ubwenge bwose bwomenye guharura igihe kiriko kiragenda mana yanje ndakwinginze utuntabare nukuri ico nico cyagumye kimperekeza ngira nico cyatumye ahubwo nabo bantu ntanamenye ivyabo hama kubera jewe sinari nsanzwe ndi umuntu afise abagenzi benshi cane bavugana ibintu intime umugenzi wanje nahora nk'umuseribateri yari uyu nyene niwe twabivugana rero nta makuru y'abandi bantu aho uteye imbere ni wowe nyene uteye imbere hahiri wabo muzohura ukabahezagira vraiment iterambere je ikintu cyo kuraba ku mugenzi ntiwari umwana kuko hari ivyatanguye wumvise no kwishure ko hari aho nadubura nabo bakamenya tiri by'umwana numva ari kimwe mu bindi boba banzumbije hamwe baba baronze hama hako turira twese boronka hagasigara bake barira ako gatima nako nenda gafise boronka none gasha abagenzi babure nanje mbure uzizigira gute kw'Imana izogutabara mugabo wumvise ahandi baronse uvuga ngo ewe uhoraho uracyakora kuri ku kivi nanje ndakurindiriye mugabo abandi batari ko bararonka nakaga nturonka ikikuremesha mugabo bariko bararonka uvuga uti uwo navemo basi nkiturire twese nko muri eglise uciye usanga uwambajije ku bagenzi mwiganye uciye usanga none nawe umusengana gasha aka equipe dufate muri fraternité muri abamama batanu nta numwe araronka wumva to barakaga wumva bitokuremeye mugabo bariko bararonka uwo ni jewe mugabo bariko bararonka birakomeza birakomeza umutima biratanga ivyizigiro hari ukuntu bigenda neza vraiment personnellement ntivyigeze ngaho bimbabaza par contre il y a des amis bahora bambwira ngo tuzokuzanira umwana ngo tuzokuzanira abana hama kandi barabazana kubera ka kenge gake ko guharura ko jewe ntariko ndaronka vraiment mu buryo twari dufise twaragura imibalo tugashira ngaha nkagura ibipurizo hama kubera ntari insanganywa abagenzi benshi bakuze tungana rero nta mwanya nata wundi nawe nasiba kugenda kura mu nsango namuhevye babandi banzaniye abantu twasha twikinira ivyo hama hari ukuntu urumva abana nta ngorane baza kuguteza ntibaza kukubaza ibintu yuko waronse rasyo canke atari waronse kubera iki ahubwo bikenera ivyo ubaha umwanya ucugenda neza hama nca mpura no mu boss wanje jewe twikundanira tangorane nimwe nawe agacaza mwaba bana hama murabona haragutse tugaca dukina bagataha bwije umuntu nyene yasanzaye acaryama ntaho mbona abana bamye arabagenzi nuko ndehangira bacabona tureha tugaca twikinira nta ngorane vraiment ntaho mbona ivy'abagenzi banje hari ico vyangize na kimwe ngo nobabara oya kandi jewe nkuko twari tusanzwe tubizinanye ntitwikompara n'abandi ico kameme kiri mu yandi ma principe nibaza yadufatiye imitima urufite hari ibintu hari ukuntu baho canke ukishiriraho uburimbi hama ntumenye aho bizogushikana twe kubera twavuga ngo tugize mariage apana kwera abandi bayigize hanyuma aho tuzoshika aho turiko turaca erega ni kwera mwambajije ivy'umwana ko msi nico kibazo cyonyene kihari hajya mu rugo mu buzima umuntu aca mu bintu byinshi kandi ubuzima ntibutangurana na mariage rero twari tuzi ngo on se compare à nous-mêmes hari ibintu bikomakomeye sinzi ko wavyumvise ryasengesho twasenga ryo kutamenya guharura imyaka iri kirarengana kwishiraho principe de nous comparer à nous-mêmes ico kiri mu bintu bikomeye hama hari kandi kantu nahereye bwa mbere je kubera kwa kundi nari narakuze nkitwa igitutsi kubera ico mama yakoze je gusanga rero jewe naje mu rugo hama nkabona yuko ahazozira hose azoshikira mu kibanza ciza burya umuntu agiye kuraba si TikTok ibintu ngo naremye ngo nca ndaremerana oya n'urugendo utwo tuntu
two kubona nshitse ngazi nakubwiye ngo icatsinze mama ndagitsinze jewe nari mpejeje kureisisa kubisigaye byose sica umwana gusa n'ibindi bibazo bijanye n'urugo navuganye urugo rwiza mama atashoboye kubaka ngo ace yubake bice mu mategeko ndagubatse ko ndagubatse hariho ibyamugoye je bitangoye hamaje nasengera muri église vivante kwijabe twe baratwigisha bakatubwira ngo umugisha umwana numugisha rero wewe igihe wavuka ukungana kose no munsi igihe wavuka we wari umugisha hama mu mugisha suko ukora nk'ivyo abavyeyi bakoze usanze umuvyeyi yubatse inzimwe nawe gacubaka inzimwe nta terambere nini ubuzanya par contre genda muraba umwe wese mu muryango wawe vyagoranye bike kuko wewe waje kugira utunganye vyasigaye rero jewe nene naratashe mu rugo muhira ndaraba ivyagoye mawe wanje ndabiraba sanga mu vyamugoye vyambere bikomakomeye vyanankwegeye nico je rero mpejeje kugitora je narinde ishije rero mu rugo sinafashijwe na kamwe urumva n'urugendo rwo kwiraba ku gatwe kiwawe yo baratwigishije kuva menye gutaha kwiraba vyatumye je ntasusi mfitane n'abantu muronke nawe genda uronke urana ko twicaranye ngaha genda uronke wanashaka ntuzogaruke no kuturondera nta ngorane nzora je narose ndakwiye sivyo nonega ntuzo wanje abagenzi yavuze ikintu bisanzwe ivyo ariko aravuga nibike no kongera ko ni ibintu tuba twarabanye mu yavuze ngo abagenzi kuraba iterambere ryabo kuraba ko baronse utararonka si umwana gusa n'ibindi bubatse baguze imodoka bagize ibi aka kantu yavuze ngo so comparer à soi mu bisanzwe ushaka kumenya ko wateye imbere nturaba abandi aho bageze oya uraba wewe aho ugeze ufatiye aho wahoze niho honyine umenya ko wateye imbere cyangwa wasubiye inyuma kagure urumva iterambere ry'umuntu ni kumenya jewe mu 2003 naraha niga nakoriki uno munsi turi mu 2023 nyuma y'imyaka 20 ndi ngaha nkoriki mbega mfatiye hajya narindi muri 2003 narateye imbere narasubiye inyuma narateye imbere cyane jewe narateye imbere twe twarateye imbere bose ariko uciye uraba abo mwiganye uza gusanga hariho abantu bafise ibintu udafise mugabo none ivyo bafise ubu mbega usubiye inyuma ntibari babifise n'ubundi sishoje yo kuraba iterambere ryane ndabihanze ndabiraha ahanyene hanyuma twavuze kare ngo umuntu aravye ivyo dufise nuko tubayeho je mbona umwana ataraza ntacyo tumujyanye kweli nta kintu twari tumujyanye kabisa sabuti imana n'ukuri turamukene tuvuze ngo ntazi mugabo hariho n'ibindi dukene rero ataraza ibi navyo n'ubura bitunganye kandi yahavuye gukora kure rero nani imaze kumubwira igihe kimwe ni ufatiye kuri kimwe twavuga ngo havyara imana nari imaze kumubwira nti burya umuntu arashobora kuza akakubwira ati je naragutanze kugura imodoka ico gihe naho navyo nyene atari vyo cane umuntu yoshobora kugusigurira akakutahuza nyene kurusha kumenya kurondera akabwira ati ndazi kurondera abana naraguze imodoka wowe utarayigura je ndazi kurondera cane raba narubatse inzu wowe utarayubaka navyo nyene mu bisanzwe no buntu Imana ibikugiriye kuko umuntu arondeje amagara kandi amagara nta uyagura n'Imana iba yaguhaye cyane ariko noneho rero dufate ko ivyo umuntu ashobora kurondera akakurusha ku kibazo cy'umwana mugenzi nta muntu azoza kukubwira ngo naronde ngo nje ndakurusha kuronde kabisa oya Imana yaraguhaye hama ntirampa icecekere hama sinzi neza icyatumye guherako ngo izompe inyuma uwo bibaza ni y'ibimizi twebwe ntabyo twomenya hanyuma ntituriho kugira ngo tuyijuje cyangwa tuyicire urubanza ni Imana turayubaha igihe gikwiye kigeze izoduha kandi nitaduha no kugira ngo tuzoshinga urubanza turondere umuavoka
nuko vraiment novuga kuca abagenzi urumva nta byo guhagarika umutima ngo abagenzi baronse nukuri imanza twarazigiye abo twabereye parrain abo yabereye marraine barafyara tukagenda kubibarutsa des fois bakazana umwana ngaha tukamushimira Imana tukaryoherwa hama tukabaho turindiriye hari akantu nibutse yambwiye hari umunsi yigeze gutaha ashika muhira ngo hari ikindi kintu namenye ntigiki aca mbwira ngo mbega urazi yuko ngaha mu Burundi hari bitaro byinshi bandanya umbarire aca arambwira ngo rana ngaha twebwe turi ruhande ya hôpital militaire na kwa Kalete mugabo hari gihe usanga abantu bagiye kubyarira muri Prince Regent abandi bakabyarira muri kwa Kalete abandi muri hôpital militaire abandi muri Kira aradondagura none bamwe bivana n'uburyo hama kandi no guhitamwo kwabo n'umuganga bakurikirana ahakorera ati sivyo none aturazenda kubwira ikintu kimwe je hari ikintu nibaza ko coba arico mbarira none ico kintu ni giki hama cambwira ngo yige ngo ntituze tugira ikibazo c'umwana ngo ntituramuronka ngo tanke yo havyara Imana ngo rega ngo Imana nayo irahitamwa aho ivyarira ukibuka ngo rega Imana ihitamwa aho ivyarira ngo tanke yo havyara Imana irashobora kuvyarira ngaha iwacu nkuko ishobora kuvyarira kwa naka no kwa naka none abavyeyi bose bavyarira muri hôpital militaire ntoya none bose bavyarira muri Kira oya mbega urazi ko ari bafise ama assurance médicale mugabo ugasanga même si hariho hôpital yari itanga ama service meza ugasanga umuntu ntiyayihisemwo yagiye mu yindi we waruzi yuko iri un peu moins bivanye n'amahitamwo yiwe utavuga ngo nuburyo yabuze ntegome atirenda kubwira ikintu kimwe jewe nje ndiyumvira yaravicoke kuri église ngo nje ndiyumvira ikintu kimwe vraiment une idée m'est venue je nibajijeko kandi bishobora kuba ari byo ngo kwimana yovyarira nga kujya abantu bagenda guhitamwa amabitare bavyarira niki Imana nayo mu bantu hitamwa aho ivyarira ikavuga ati ubu mvyarira hama niho uzokumva yige muri Prince Regent havya abana abagore 10 mugabo ugiye kuraba no muri Kira 10 bavyaye canke 50 mugabo no kuri clinique hari abandi bavyaye irashobora kuvyarira barashobora kuvyarira rimwe mu bitaro bitandukanye ari benshi ni nukurero no mu bantu Imana ishobora kuzikahitamwo kuharemera umuntu kuko burya nta migambi yacu twenga hamwe no si dufise twaje gukora ahubwo twaje gushitsa imigambi y'Imana twe turi mu murima wa data ngaha mwisi nta murima wacu dufise rero n'uwo mwana nagomba nyaruke akore namba ivyo gukora ari ubu muga kandi namba umurima wiwe uzorimwa kuvana imyaka 10 iri imbere itangura sekwe ntimirije kuzu kuko nta kazi afise ngaho ntiturabane n'umwana turabe twebwe igikorwa Imana yadushiriyeho buke haraje ikigeragezo cy'umuntu cy'umugenzi uramwibukagara yaraje ambwira ngo igete hewe ndabona utarasama ndabona arashinya kingahe 2.5 yari 2 nk'ibire arahishurirwa nyene birakomera nanje ndamurahaba amera nk'ubunyibukije ego sindasama nta mwana mfise ngo yareka kumbarira waro n'imyaka 3 niheze ntoya mugire mu gukwira yego urazenda kubwira ko sibi twakutu sibi ige sibi twakutu he mukobwa oya angirira ivyo gashinge mwantumyiki oya sibi nze dusubire guhura udafise umwana ukunyene nta mwana uravyara murindiriye iki
vraiment twama tworoshe ndamwihereze nanje aja mu mubiri nja guhagarira umwana wanje ataraza abo bamuvuga nabi nibiki ndakubwiye